abantu baza bajanye muri company barahendwa cyane, ariko byose bica bigwa nyene, iyo misinformation iva ku bintu bibiri. The greedy person aba ari ngaha ashaka kurya imitsi y'abandi, hama on the side y'Uburundi naho ni kwa kuntu dushaka ibintu vya make, dushaka nzera mukusi, donc shortcut. Umuntu amaze kugukocinga akakubwira ati hano kugira uze ube wokora uri independant bizokuta tant de millions. Bien sûr ubanza nawe kubaza abandi ati ibyo avuze n'ukuri, ko numvise ngo iyo ujyanywe na company bariha uku. Ntamenye ko izo company they were established against the law. Law yo ngaho stipulatinga ko nyene kompanyi ariwe baha visa z'abakozi azoza gukoresha, ariko hamaze kuzamo zijya middle company z'aba Bangladesh n'abahinde b'abakene, bo bashaka kurya ayo batakoreye kandi ntibarya make ndakese. Nk'umurebara hari aho bamwandikira 200 dirham, aho ugasanga nyakampani iguhaye 75 dirham per day. Urumva bariye plus de la moitié. Rero abo barundi baza bagashikira mu makompanyi, hari abaza ari kompanyi z'abayisikuru zabatumye ko zabahesheje izo mpapuro, bakaza ashitseyo nyakompanyi zikanka kubishura, kuko urumva ntabwo aba akorera ntuza ijya factory canke ijya institution iba yamutumije ko mbe babita mu muri South Africa middleman, sinebuka izi kompanyi zirondera manpower, yani ibintu bya manpower job placements, bakazana abo unskilled laborers bo bakadandaza ku yandi makompanyi. Urumva rero ntabwo uba ukorera directement ya kompanyi ugiyemo gukoramo, kuko we nta kazi aba afise, we adandaza abantu, des esclaves si tu veux dire muri extremity. Hanyuma urumva rero agiye kubadandaza nawe ubwo hari igihe aba adafise umutahe ukwiye, yabarihiye byose, yabarihiye n'ivyumba n'imfungurwa, ariko abazanye muri ijana par exemple, akaba afise ubuzi ako kanya dans l'immédiat budafata abo bantu bose uko ari ijana, mubafasha ari 80 20 bagasigara. None abo basigaye niba nta kazi kari permanent abaronkeye, wumva azobahemba on time? Aguma bazungagiza nyene kujya gushika aronke akazi. Nedalantre tarumva baba bihombeyemo, kandi ubwo bukompanyi nibwo bwinshi bwamaze kumenya ko abarundi turi so desperate. Urumva umurundi umubwiye ati kuza ngaha uri independant biragutwara miliyoni 15 par exemple z'amarundi. Bashaka kuvuga ati no, ati harabambwiye ko kuri 6 uza, ati kandi izo 6 byose yabiri peye ushikira muri company. Ati go ahead. Agiye rero nizo consequences zica zihaba, kuko usanga aguye ku runtu rw'u company rwo kuzana abakozi aparena ijya itanga akazi indirect, kuko abaza bagashikira muri company itanga akazi bobo izo ngorane ntazo bafise, ahubwo bafise ingorane z'uko umushahara wowo babumvikanye baba baharuriye mu marundi, bashika ngaha bakumva ayo bari hanze bakorera, induru zigatangura. Kandi urumva ko ntushobora no kuvamo at least ajya amezi 6 bavuga yuko baba bamaze kwisubiza ayabo baba bagutangiye mu kurondera ijya residence, bien sûr no kukuzana. Bavuga ko mu mezi 6 baba bamaze kwiyishura, ariko ntibiyishura ngo bagusige 0-0.
bariyishura bakagusigira ubusa nka 1000 dirham, ugiye kuri extreme bagusigira 700 dirham. Ibyo byo kutarihwa nabyo nibyo birashika kandi bishikira benshi. Amezi 2-3 izo ka twarazumvise na twebwe, ariko iyo bihenze bakaguha pasiporo yawe cyangwa ukayibima cyangwa ukayibaka apresimo, ucuvamo ukaza gukora muri bijya byacu dukora, ukirwanaho uri independent hanze. Ariko icyo gihe uca wirinda guhonyora hamwe nakubwiye. Ega ni quartier izwi yitwa Deira. Deira niho ebana imara internationale zose za Afrika, iza Malaysia, no Malaysia ntabarimo, Nepal, Bangladesh, n'abandi Aba-Ethiopienne, Abaganda, Abanyarwanda, Abarundi, n'abashyira ubwo Philippines, niho baba bari. N'Abashinwa bazana abamama bisumbuyeho gato mu ma 40-45, nabo baba bari cipa kurusha abo bajene bakigaragara. Ariko bikorwa mu rwenge doni mafioso. Bien sûr sécurité yo ngaho ibibizi, ariko ikigira nkaho itabizi, kuko izo zone baba barimo ntibagufata winjirayo, bagutingana n'uko usohoka uri kuratembagira mu ibarabara, ko baba bazi ko urinze ujyayo no kunyuranywa do bagucungira mu mavene, aho uba uri kure ya the masses bakakunoba. Iyo utajyayo cyangwa ubijyemo ibyo barimo, irerare ko bagufata. Wigumiye muri izo area tuba turimo, barazi ko hari abakozi laborers baza iyo hari ikibazo cyabaye, ari nk'abagwanye cyangwa nka accident yabaye, ariko ntibapfa kwizana ngo baje kwareta abantu. Urumva it's a tough luck. Izo ka z'abayesikoro urabizi mu bihugu ibisagara bikomakomeye, abatindikeri ni yare. Aho umurundi wewe arakurya. Ibaze umutipe bigeze kuzana muhungu, bamwumvishije ngo ate akazi kiwe i Burundi. Sinibuka ibyo bambwiye yakora, ariko bamuzanye bamubwira ati niyaza azoza kwigisha mu bana 2 b'umwami ngo abigishe igifaransa. Umutipe yaragiye agura costume ndwi, donc zo kwambara chaque jour costume itandukanye n'iyindi. Aje asanga kumbe yarahenzwe no kujya gufata igipawa agasunika umucanga hariya n'imburuwete. We nta n'uwo yaseze, aricara biraba ati naruguyemo. 2 jours, 1 semaine après yifatiye indege asubira i Bujumbura. Ariko urumva mu kuza we n'itongo yaririye. Abantu ni babi, Abarundi turi babi, nta rukundo kwa.